ariko yakantu utabimubwiye kuko Joshua ntiyari no kukwemera. Ariko kandi humura agenda ari ku bwawe. Ico ndagusaba ni ikintu kimwe gusa, bigira ibanga, unkundire ube umunyabanga, nanje ndakwemereye ko nzogufasha ku bintu bijyanye na ecography. Uyu mwana nzogufasha kumera gushika ku myaka 2. Fofo, nawe ndagusabye uzumbikira ibanga mugenzi. Nukwiri wanyaraza uzoba wiyandagaje nawe. Nana nusogira ikibazo na kimwe nusuye no kurira. Umwana nzomufasha agera ku myaka 2. Ariko n'ubu sinokureka ngo ugende uko. Reka ndabo dufanga dukeye no guhura ifashisha. Ndibaza nk'umuriyoni murabura gufashisha mw'imisi. Hama ibindi tuzoza turavugana buke buke ntaje. Fofo nta byinshi. Amafaranga yanjye ndashaka kandi ubu nyene. Urabona ayo musozi yose nariko ndarira? Wabonye idiri yakunayikinye neza? Ubu nyene rero nta byinshi. Shaka mani yanje ubu nyene ndayishaka. Nyaruzaga. Chambo mu boss ubu nyene kandi unyarukirize nabikoze neza. Nyarukiriza shaka mu kashe yanje. Hama mwizere ndakubate. Mbe ya gahunda yo guha divorce igeze hehe? Ko wica amatwi ndabikubwira buri munsi. Mbe ndakubate. Kuva mwabana hari umunsi numwe aritora ngo akubwira muje muhira canke agire n'akantu gatanyaho umuryango. Hari basi n'akafuko k'umuceri na kamwe bamaze kujana muhira ko yami safari. Kujyo byose vyirengagiza. Buryo ubona Joshua ari umuntu azohava avuga ati reka ndabica mu muryango w'iwanyu kubera kuri kuranka ku munsi wa divorce. Mugibona ko ataca mari y'umuryango. Shashushu, je m'appelle maman, sinon kwizeza ngo ngiye gusaba divorce. Ariko kandi ndabona niyo biriko biraje. Kuko oya ayasa amasaganirizo yanje pe. Nyatari nibibazo. Ico mbona cojo. Biteba bitebuka nzotinda ndayisaba. Joshua ngaya amezi 5 arakubise ko tuja mu kwa 6. Kuva nagashika muri runo rugo ntarigera mbwira ngo madame ngo tugende ngo ndagutwara iwanyu turamutse mama cyangwa yumvire basi uti muri bagiye batoyi bawe reka basindihire numwe minyamvare basi yuko ya trimestre nimwe nta musi numwe canke ubona ko stock yanje yamayuzuye ibirabira cyangwa bikaboreraho ibitoki vyovyo ngaruka kubigimiwe urumva imiceri nta n'umusi numwe ndumva mbwiye ati fata nkaga 50 kilo ivyo vyinshi basi nambwire 20 kilo antuka uyishiriye mabukwe wawe si ibintu vyinshi sha urazi ico nabonye Fofo ciye mbona n'impamvu wamuhevye wewe hajya bakubwira ati abasore bakubwira ati kauya utaona mama kwa sasa niko naona sema hivi usilofunzwa na wazazi wako utafunzwa na dunia. Hii dunia hii iko inanifunza kupitia kwa Joshua. Ico wakoze coco waransigarije imisigaza. Wira, rero ikintu nagomba gusaba si ikindi. Nagomba gusaba ikintu kimwe kandi nyorohere kabisa uze kuntahura.
ntuze kubifata nabi, nagomba ndagusabe ikijanye n'iperereza kuri Bénigne na fofo ubihagarike. Kubera gushika iyi saha ndiko ndabona yuko biragana si heza cane. Muhira hari umuriro, hari intambara imwe irenze, ibintu vyarabaye bibi cane, rero sinifuza ko biguhitana. Bihagarike, ndiko ndabona yuko biragana, turindire kuko naje maze kubona ko umuriro wabaye mubi watse cane. Ndashobora no kuhahunga hajya nkahata nkibwira kuko ibintu ndabona ko vyamaze kuba ndase kabisa. Rero sinifuza ko bihitana umuntu mwunda nkawe kamemba, ariko ndagukunda sivyo. Sukurira kwishe mashe. Ha umukobwa n'uburangwa n'isuku. Ego from. Nikabye reka mashinga kakashi tugani. Nyene fofo mukabandanya muri abagenzi. Fofo wayi. Fofo je nyene nabonye waruherekeje. Cyama ex umugabo wanje. Imagine rero ako kana. Ngira renge nugendana n'umu ex w'umugabo wawe kandi ubizi ukabitrouva normal. N'ubu sindatora ubwenge. None fofo ntacu muziko. Ukabandanya ukamugira umugenzi kweli. Ako cyemba mbona ari bisanzwe. Ah bon? Ya. Gute ubibona ari bisanzwe? None hajya ikintu gitangaje kirimo n'icaheba. Mbe ndakubaza. Bya bintu byose batuma umushwana na Joshua. Hajya fofo nta ruhara bifisemo. Sinimba mbona ari normal. C'est vrai? Ya. Bene burya hamwe Joshua yo kwigiranya aba ex biwe akazaratondeka ngaha nawe ukazana aba ex bawe ukazurazana ngaha. Burya urugo rwanyu goca rumara imisi ngaha. Sha, ivyo je ntivyonsitaza no kuri nta na gatoya. Ahubwo urazi, turanyorohereje. Ko yayimaze iminsi ndamuvugisha fofo, ukamenya ndiko ndamwisemba, Bénigne ukamenya ndiko ndamwisemba. Rero je mbona biza vyandambiye ahubwo. Reka ndakubwiza ukuri. Naho bandikira ukabona umengo uriko urabisemba, si ukubisemba. Ahubwo nuko Bénigne gushikiye isaha mu rugo hari umuriro, umugabo n'umugore ntawe uvugana n'uwundi. Mumbihire. Ubu gushikiye isaha umengo tuba muri orphelina mu kigo c'imfuvyi. Intambara nyene ziri mu rugo, mengo nta bantu bahaba. Suwe, hewe. Ivyo bintu Bénigne ntavyo namuzigako. Aheregiye ko arumviriza impanuro za fofo. Atamwumviriza. Gusa nabwo ko fofo afise akarimi gasosa. Burya n'uburozi. Numva ntangeje cyane ukongera ukanambabaza. Mbega umuvuga nabi fofo. Fofo si umugenzi mubi shanda kugir. Urabaza ubaze neza. Fofo n'umugenzi mwiza. Mbega aho ko umuvuga fofo nabi, wowe ico wamfashije nk'amarene n'igiki. Beni, uriko uramburira indero. Mva ndakubwire Mari, sindiko ndisigura kandi ntibinakenewe. Gusa ico menya coco, fofo ni umugenzi. Kandi Polo mama arakundutira cyane gose. Abo? Mbeko wigira nguzi cyane kuba ku rugo rwanje, urwawe rwakunaniye. Manza uba kugwi wawe. Urwawe wenyene rwakunaniye, umugabo araguhamera kuri hinzu ukagenda kugira za shopping. Sivyo? Umugabo wawe ntasiga guhamera y'inzu, ugaca ugenda ukaguramo za Hollande. Hama gacaza gusaba ngaha. Renga hamwe abonye ari miliyoni. Umugabo wanje agenda kuratunuka tunukira mwebwe. Apart yuko uri marene, nanje ndafise kwifatira ingingo. Nturaheza. Wumva ushaka ko nsubira kuvuga? Beni, cyo nokubwira cyo. Igihe cyose ndagusubiriyemo. Uzoza urakira umu ex nk'umugenzi wawe. Umenye ko ari zanduru zo kwama. Wewe na Joshua avec fofo. Ubize ndakubwire. Reka kunde ndaguza kuko sindi muri documentation sindi ko ndisigura. Nico gituma ndabwiye ati bigifyihoze tuzaturahurira ngaha, turasohoka twinezerwe bikunze. Muhira atanu umwe hari nzi ndaguhamagara turi babiri rega, hari nico twabashika ko turi babiri. Nakayibi nivyo vyari vyize ko tuza turahura twiyagira ivyacu. Nebiro nyene ntiwankunda kwera. Ace no kugira. Rega. Abakobwa b'iki gihe bameze nk'ibaro. Ibaro ishobora kuba mu kibuga Real na Man City bariko barakina, igakubitwa n'abantu 22 hagaca hiyongera ko
na refa ariko ntaciba ntubwire iratoboka ushatse kuvuga iki rero ko je ndi bad nivugira wivugira kandi arivyo ejo mvuga yari black mura ntaciba ndakwihoza ndabizi ko wataritse wari kuvuga sicomenya coco fofo amayipreve yose yanzanira ngaha ivyemeza vyose hoho ubuzi yuko kirya kirofa c'umugabo coba carateye inda wowe kaza ngaha gusuguma wanika ngo za fofo gusa nawe ndagutahura jewe ndi umugore wa bosi ndaba hasi gushika hejuru urambona neza nta na rimwe uze kwigera umera nka jewe nimba waje gusaba nsaba ndaguhe ariko ntuze uvuga fofo nabi Beni aka kanya uri kuranshibaguriza mu minsi mike wubatse nanje maze imyaka irenga 40 burya nimba twarapfuye bijyanye ku myaka maze nubatse ubona muzopfa bijyanye gusa ubiza ndakubwire ndagusabye ntiwe waje kunkindirako umvire mu rugo ntuze kuntegeka s'il te plaît ugahigirizo wanje umengo ni mucawe karaba shaka kwiringanisha na jewe nyarugusohoke urantega suye kuza kuguhanuza ngo bamarene ndyarya nyangyarya nyarutse umvire mu rugo stop ndavira mu rugo yego genda ari ico no kugira cyo genda ntabwo sinzoreka kukubwira kandi intabwirwa ubwirwa no kwamasatukuye jewe ndagiye jewe sinkangwa n'imituragaro nani barakubeshesha je sinkangwa n'imituragaro urantega untera ibuye ngo zamarene ivyo wafashije nibiki abura kure kuza amatwi nk'amababi y'amateke we kaza guhanura ngaha arafise ivyo ampanura jewe hey marene urugo rwawe santo sinzi iki hey wowe nta nakimwe ufasha fofo niyo nzana n'amayipreve akamfasha ariko ucuza gusunga ariko umuntu wanga nka kasuku Vira mu rugo shawe marene mukaga sinzi iki santo mwakuizi saa mu gitondo Joshua rambabarira ko naguhamagaye ngo tuganire gusa kutubona inyenyeri ziri ku ijuru tukabona ngene zisayangana iki nasanze n'ibibazo byo kwisi bingana kunyene uhavumbaza kubereye Joshua cyane naraje mu rugo rwanyu dernièrement sinzi ko babibabwiye ibibazo nahuye navyo sinobivuga ndabishobora ariko kimwe gusa nasanze urugo wubatse ari umuriro naraje mu nzu yawe nzu imbana umwobo urani ingene ingana nyambanye umwobo ndaburi yo mwigwa Bénigne yaramburiye isoni aranyambura impuzu ziramva ko kabisa yaranyise indaya aranyita umukene wa mbere aranyita umusuma aranyita umurozi aranyita ishitani nta kintu na kimwe yasigiye Bénigne madame wanje ndiko ndabikubwira gutya nuko nashoboye gusubiramwo ingene vyagenze gusa cyo no kubwira cyo urubatse urugo aho hose ibyo byose byari bivuye ku mpanuro ndiko ndamuha z'abagenzi bafise kandi cyo womenya cyo ujye warinjirana ariko kandi urabe wicare neza bandanye usenga
kimwe gusa sinzoheba kuza kandi Bénigne yarahindutse cyane yaranyeretse ko yavyibushe zijya n'ingorane nto kuzo nabonye mufise je urugo rwanje rurubatse twaravyihereje ariko ivyo mbona mwimirije namwe bisumvye bizoza bisumbangira ivyabo kwisi hose bafise ibibazo ntacyo fise novuga nararengewe narafashwe nk'umuhimbiri ariko nzoguma ndi umuvyeyi sinzoreka ko hanze ndagwanje kweri ariko ntaco reka iminsi mwereke yarambwiye yuko amahera mufise atanundi kwisi azopfa yarose tuzokwama tuza kubasaba gusa narashimye yego ko ashima ko mufise amahera wumvira bimeze neza ariko kimwe gusa uze wicara umubwira uti iyi ni isi Marene zukuri ndumiwe nukuri nk'umuvyeyi nyene ndasavye ikigongwe ndasavye imbabazi ndamusabira imbabazi mu gishingo ciwe birababaje cane ariko ndakwisabiye je ubwanje umubabarire kandi nanje ubwanje ngiye kumuhanura uzobona impinduka cyo ndi umuvyeyi George ndi umuvyeyi kandi nanamubwiye n'igihe ariko aranyirukana mu nzu yiwe ko ntazoreka kuza yanyirukanye nabi ikibazo gusa nashimye kubikubwira babarire aya nukuri ahubwo siyumva nicyo novuga tubabarire kandi mukomeze kwihangana rero kare sawa rero Iyo foto isa nabi. Oh yeah, shirika. Foto yindi. So that's not Yari narimumirije. true. Kubera ko imeze uko basi. Foto yindi yanyu kandi yari zoshaka save the date. Wow. Yari bo. Sawa. Itwa twege save the date. Very good. Tugende handi batugire ifoto nyine nziza iboneka. Nyine nziza nyine. Okay, that's okay. Itaba umuhamwe. Itaba. Yashima no kuri kwa nditaba. Ndikabonda kugira wari. Kubera iki? Nyine ni ibintu bisanzwe. Uwo ninde wanditse ko my love? Shiri Max one. Max wawe? Basi sinumva no ngene gusigurira ariko uyu mbasi umutipana aramvuruka cyane aguma stress ukuntu. Arakuvuruga? Ubu nawe uri yumvira ko nagenda kuvuruga. Kuja muri vyinshi nukuri pe nta kintu na kimwe dusangiye. Nombonera. Numani mwandikirana ivyo arivyo. Ejo saa yine ntwangandikiye ngo bone. Laba nawe nyene. Amasa hamwe nyene. Nanje mbwira ngo bone. Ewe gaye. Amafaranga yanje arahatswe we. Uboneka none n'amafaranga yanje ngo nje mu zama mariage ngo nturu. We. Hey. Sheri oya. Gabo ndi bucena gira nsesa kura amahera yanje ngo na mariage. Wivye bane mwana mukundana.
Shero uri kurabitahura nabi nukuri siko bimeze nukuri ushaka kurongwa n'abagabo babiri oyaha gusa nyene nuko aguma mvuruga cyane mbashatse kumworohereza ngende ikenda mwishura antelefone nkamwita nyene kugira niba ariko n'ibintu bisanzwe je nta ni kuvuga uvi wanje na ukacugenda wiwe orera ubwene marure rimwe kabe gato umvire mu nzu simwe nazine sizigunkene ndira mu nzu kwaga n'ufunguzo gwanye nago hayi kwinzu yanje ndarukeneye rimwe kabe mbira mu po bira mu po atrai pogo